Muri kumwe na Amos Twagiramungu ngaha muri studio tukaba turi kumwe na Rabine kumbure umwanya ndaza kumuha umwanya kumbure baramutse hama kumbure ivyo tuza guhagarara ko muri kino gitondo nibiriko biravugwa mu gihugu c'u Burundi ndetse no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihugu c'u Burundi nuko uyu munsi Evariste Ndayishimiye uyu munsi hari haheze igihe kitari gito tubona Gabriel Rufyiri asanzwe arongoye ishirahamwe Orukome ntiyubahuka kumuvuga mu izina, ariko ivyo asigaye amajambo yakoresheje imbere y'inama nshingamateka biragaragaza yuko amufitiye urwanko rudasanzwe, naho inyuma yuko Gabriel Rufyiri asanzwe akurikirana ivy'isesagurwa ry'amatungo ndetse n'inyonorogwa ryayo mu gihugu c'u Burundi ariko aravyorosha na gatoyi atarya umunwa mu kwerekana ibitagenda neza mu gihugu c'u Burundi, haba ubusuma, ubunyonyezi no kunyuruza amatungo y'igihugu. Rero Evariste Ndayishimiye akaba avuga ati simbona igituma nk'umuntu nk'urya atakaza akora umugabo akaba abayeho akabandanya anavuga amakuru nk'ayo, ati ni ukuvuga ariko arategura intambara. Ivyo rero bikaba ari imvugo zisanzwe zikoreshwa n'abasenedefitede, si vy'ubu ni vya kera, ariko Gabriel Rufyiri akaba yari amaze igihe agaragara nk'uriko aranafasha mbere nk'aba diaspora bari hanze y'igihugu, yaragaragaye mu nyubako y'isoko nkuru ya Bujumbura iriko iradigwadigwa na Fabrice wa mu diaspora yava mu gihugu mu gihugu kibanyi ca kumbure ni igihugu bita muri Australia, akaba yaje avuye yarasanzwe ari umuririmbyi muri ico gihugu. Uyu munsi akaba ari ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba yarafashije Gabriel Rufyiri mu kuba ndetse n'umuhanuzi asanzwe akomeye muri urwo runani rw'abadiaspora bariko barafasha iryo soko yubaka. None uyu munsi Evariste Ndayishimiye yagiye amuhindukirira amuvuga ko ibitandukanye muraza kumwumva mu majambo yiwe ariko arakoresha. Ikindi naco nuko hariho amakuru y'agacamutwe ariko aravugwa mu ntara ya Ngozi, aho ndetse yahitanye na musitanteri yatwara komine Nyamurenza Alexis, akaba yarakuwe arabogoza mu mabanga na Martin Niteretse umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu, amubogoza amwagiriza ivyaha atashoboye kumwereka igituma yabikoze naho yabikoreye, ariko ahetse urwanko n'amacakubiri yuko hari ababanyi bari baje ku maziko mu ntara ya Ngozi, abanyarwanda baza mu gihugu c'u Burundi baje ku maziko y'abavandimwe babo, birangira abanyarwanda batawe muri yompi bakugwa mu gipolisi aho bari bapfungiwe. Martin Niteretse ategeka yuko baja gupfungirwa mu iperereza. Ibiriko birabashikira uyu mwanya ntawe ubizi, bikagaragaza yuko abo bana bashobora kuba bogirirwa nabi atagikozwe. Abarundi rero bagatabaza amashirahamwe yigenga aharanira agateka ka zina muntu ko boshobora kugira ico bakoze ngo bashobore gukandamiza leta y'u Burundi, abo bana b'u Rwanda bashobore gusubiza mu gihugu c'amavukiro. Ubona ko bamwe n'abandi amakuru dufise bavuga yuko ari abana b'abakobwa babiri n'abana b'abahungu babiri, kandi bafise imyaka ikiri mikeyi cane. Hagati aho rero kumbure mutumire wacu araza kubishabisha nabisha turabe uwo rwanko n'inzigo y'akazikira yiziritse mu bategetsi b'u Burundi, aho uyu munsi bashobora kumva ko umunyagihugu w'u Rwanda ashoboye kuza mu gihugu c'u Burundi, mukaba mwumva ko yaraje gutera inkunga abarundi ndetse muri bwa bumwe budasanzwe butabaye uyu munsi bwamyeho kuva kera, ariko bwacafujwe na senedefitede. Ikindi naco amakuru bariko baravugwa gutandukanye n'abarundi ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, hariko baravugwa amakuru nayo nyene y'icamugongo yahitanye abasirikare batari bake mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo ni abasirikare bagurishwa na Evariste Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo ku nyungu zabo, bakaba badasiba gupfa. Inyuma yuko ubushize hari hapfuye abasirikare bagera kuri 17, ubu bariko bavuga yuko abagera kuri 14 nabo nyene bahasize ubuzima. Kandi uyu munsi si ivyo vyonyene vyotuma abarundi bagira amaganya. Ubu hariho abarundi badashobora kumenya amakuru y'ababo, hari abaguma batwandikira bavuga bati tubafasha kubatohoreza ababo ku matelefone, ati bumve ko bakiri bazima, abamaze amezi 6, abamaze umwaka batababona. Abo bapfa gutyo ntibigera batangariza imiryango yabo. Ari naho rero ubu munsi bumvise amakuru y'Ikongo y'abasirikare bapfuye, abarundi imitima ija mu mutwe, kuko bavuga bati uwo n'umwe wanje, kubera badaheza ngo bagirirwe itangazo bavuge bati hafuye umusoda kanaka n'uwo mu ntara kanaka, bakabikira umuryango wabuze. Nivyo bitonoje abarundi. Ngaha rero ntababwiye turi kumwe na Rabine ngaha mu kiganiro, nkaba ndaguhaye ikaze Rabine ushobore kuramutsa abanywanyi bacu abarundi, abanyarwanda ndetse banabikurikira mu bindi bihugu
ndetse twakoreye hamwe n'abadukurikirana kuri Cakenge TV ndetse n'Uburundi Bushasha TV. Turabaramukije abari muri Afrika, abari muri Europe, abari muri Amerika, abari muri Australia, abari mu bihugu bituranye, Canada cyane cyane pe. Canada nayo iri muri Amerika. Nakoresheje imigabane. Abumva ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda kuko birumvikana, abashobora kumva ururimi rw'iwacu batarinze gusemurirwa n'abumva ururimi rwacu barinze gusigurirwa, bose turabaramukije tubifuriza kubana natwe no kuba mu mahoro y'Imana. Urakoze cyane Rabine. Yego turabahaye ikaze rero tubasaba gukora subscribe cyangwa abone ndetse no kugira like na commentaire, mushobore kubandanya mubona ibiganiro turiko turabashikiriza, namwe mubone ama notification ku matelefone yanyu canke ku laptop yanyu nkuko mwabigize n'umugenzo. Rero turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Rabine, tudatevye kumbore twohera mu gihugu cy'u Burundi, aho uyu munsi Evariste Ndayishimiye ariko arakoresha imvugo zigiye zitandukanye. Twaramubonye zisubira ko ashoboye gukoresha imbere y'inama nshingamateka, ariko aravuga yuko ntabwo yashoboye kumuvuga mu izina, yarakoresheje imvugo mbabarira amatwi, ariko arababwira bati yamara uyu mvuga muramuzi. Tumaze iminsi twumva akoresha ayo majambo, avuga ati hariho umuntu ntabona ati kuva 2005 nta kazi afise, ati ni umuntu avuga amajambo, ati kandi afise inzu mwirohero nziza, ati none uyu muntu abayeho gute, ati afise double cabine nziza, ati bigenda gute, ati ariko akoresha guerre psychologique mu gihugu cy'u Burundi, ati kandi ngiye kumutuma ko aze mu biro iwe, ati ashobore kumusigurira ukuntu abayeho. Ivyo oya akabivuga yuko ngo avuga ngo areka cafuza igihugu, ngo avuga amajambo yuko igihugu kimeze nabi. Ivyo reka tureke kuvuga kumbore byinshi, tugiye kubumvisha iri jambo umukuru w'igihugu yari karavuga, abivugira imbere y'inama nshingamateka. Kumbore barashaka gutahura uwo reka aravuga, kandi nyene abivuze mu gakekeza natwe ngati uwo mvuga yamara mwamwumvise. Reka tubumvise amace tuja mu kiganiro kumbore nyezina. Nawa wundi avuga ko akenye mugabo atakintu na kimwe akora, mugabo akarya neza sumusumu. Kandi nzobimubaza bugi munsi umwe nzomuhamagara neza turi kumwe n'ivyabona, ndamubaza je mbwira wewe rosuruse yawe do finasema umusuma yiba none utarima ntukore nta na kimwe akora, yirirwa yirerera gamwe barabara gusa kuja ku maradiyo ravieshe nico cyonyene niko kazi afise, gusa ngo ari kujya hoho akenya kiriko noneho ntakenye n'umutunzi. Umuntu yifitiye inzu mwirohero yiwe kandi muri 2005 yari nciye aho nk'abandi mugubu boss abarundi turaziranya mwamumenye. Uravyumva arabahinyitse ko mbore uwo ni Gabriel Rufyira ashaka kuvuga ujya ari ku rugamba wo kugwanya igihugu guerre psychologique, ari kuri guerre psychologique ujya Davizi je ntumutse ko ndumugwanye none. Tugira tugarukane agaciro k'ihagi Burundi. Ayo mabande mwaca mukoma amashi none arisabiye amashara umukuru w'igihugu, mushaka ko riguma ritagira agaciro. Mwe mushaka ko riguma ritagira agaciro, turarigarukana agaciro karyo. Kandi mwese muzavuga muti ivyo yavuze ngibi je ndabivuze, mwese mukoranye Imana nicabona kabisa. Agaciro k'ihagi Burundi gategerezwa kubaho kandi kakaboneka. Gute cyo kubona Tanganyika itunanira kuroba vrema iri mwifizi cyose Tanganyika cyangwa urobifi, imagine ubutare dufise ngaha burenzeko. Jewe ngira tuje ku kivi, je mutabona Uburundi bushoye hanze de container amamanza mumbwire ngo agwaye madefize ko ntayo, je tuzoshora ndabizi kuko tugira utangura ikivi. Ubushikiranganje bw'ubutare nibwigire ngo nzobibloka, nzokwigira jewe nyene nizanira amasosiyete azi gukora ubutare, ndabazane twicarane jewe nyene ndabigere vyanga. Ni cyo kumbore Rabine ijambo ry'umukuru w'igihugu ariko aravuga, wumvise ko biri kose imvugo yakoresheje kabwira abarundi, kandi biratahuritse ko ariko aravuga Gabriel Rufyiri asanzwe arongoye ishiramwe Orcom ryo gwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta.
ivyo rero ntibitangaje kubona umukuru w'igihugu aravuga nk'ayo majambo ariko ntaheze ngo atuburira abarundi ico yagiriza Gabriel Rufyiri. Uyu munsi utariko arasaba CNDD-FDD ubuzi bitagenda neza yitwa umwasi w'igihugu. Uyu munsi Gabriel Rufyiri yari yagaragaye mu minsi ishize agaragara nk'uri karafasha leta y'u Burundi gukonvenka abadiaspora ngo bazane imitahe kandi bari bavyitabiriye abatari bake kubera babona bati Gabriel Rufyiri tumuzi ari umuntu haranira isesagura ry'amatungo ya leta yuko yagwanya ibiturire atujya muntu arinze abijamwo kumbure ni isura nziza yaboneka yuko babijemwo bavyishimiye. Uyu munsi iyo mvugo y'umukuru w'igihugu kumbure Gabriel Rufyiri ico yari gufatirwa ko uyu munsi kwari uko amubwira ko agiye ahubwo kumutumako ngo amubwire uburyo abayeho, kandi Gabriel Rufyiri asa nuko afasha leta ngo igwanya abasuma igwanya abambuzi. Iryo jambo ryo ari gukoresha je nibaza yuko igeramiwe nta kintu kitayigera ihembe. Nibaza yuko mvuze ngo igeramiwe nta kitayigera ihembe no kubera iki nuko Gabriel Rufyiri mfise ikintu ndamwagiriza kuja gufasha diaspora kuza gushora amafaranga y'abarundi n'abanyamahanga azi neza yuko leta ya CNDD-FDD ata mugambi w'iterambere yibirije gukorera abarundi aho hantu yarahihendeye, kandi nico gitumye Evariste Ndayishimiye amutuka amutyoza. Reka ndeke kuvuga ngo amutuka ko ntiyavuze ko ari imbwa canke igihe amutyoza. Ukumutyoza nuko yari yashatse kumwereka nkaho umengo bari mu murongo umwe w'iterambere, bari mu murongo umwe ahubwo wukuzana amafaranga ngo leta ya CNDD-FDD yirire. Mu nyuma rero Gabriel Rufyiri agiye gukonstata erere yakoze yukuza guhamagara ngo nibaze kubaka isuka akurikije amafaranga, yisanga yuko ejo abarundi bazobimutuka bakamubwira ati kumbe nawe wahavuye uja mu rutonde rw'abahamagarira abarundi gushora imitayi muri leta kandi wari uyizi kandi uzi ko bace bayizi. Ubu rero asohoye aya majambo yo kuvuga yuko leta takintigwa irakora iri kiranyonyeza abanyagihugu kugira ngo yikuvure ejo ataboneka nkaho yagiye mu ruhande rw'abanyonyezi. Ubu rero babanyonyezi nabo kuko batagira umugenzi ngabo barahagurutse batangwe ko mwiyamiritsa. Jewe ndibuka ko mu bantu twatanguye kuvuga tuti Gabriel Rufyiri ibintu ariko arakora byo kuza muri diaspora kumvisha abantu ko bakwiye kuzana imitayi gushora mu isoko nkuru ya Bujumbura, twabaye mbere yo kuvyiyamiritsa ndavyibuka. Ubu rero nawe nyene Gabriel Rufyiri arabonye yuko ya leta twari ko turakomera induru ko umuntu azoyishoramwe umutayi wese agiye guhomba. La Prevaneke ubu bariko bararesha abagwiza atunga ngo bazane miliyoni Evariste Ndayishimiye wenyene yavyivugiye ngo bazane miliyoni zirenga 150 z'amadolari ngo bashore mu kubaka isoko ya Bujumbura. None yandi abanyagihugu batanga yagiye he? Bazoyarosubizwa gute? Ko twari twamye tubivuga tuti kuva kare isoko niyubakwe na societe kanaka, niyubakwe n'abantu 2 3 4 bigiriye hamwe mwishira hamwe bavuga ati turaranguye isoko kandi bagakoresha kugira ngo gestion yorohe. Mugabo uhitanya amahera y'umunyagihugu ari imparamirundi, uhitanya amahera ari muri y'umunyagihugu ari muri Australia, urayateranije abo bantu nzoyabishura. Aho hantu rero Gabriel Rufyiri yivuge ko yahagiriye erere. Ico ni cambere. Ica kabiri kumva ko perezida amuhagurukiye akavuga yuko azomuvuga, yavuze ati mu minsi nzomutumako niwe, kandi sinijyambere amutuka na mbere ndibuka ko yari yigeza kumutuka yuko ari imbura kimazi. No kuvuga leta ya CNDD-FDD iranka umuntu ayigoboza ivyiri kwirarya, wihenze ugatwara gatoke kuyigoboza ikintu iri kwirarya ukagishira habona, ubwo nyene ubuhindutse umwasi. Nimba azomutumako mu biro ijya ni warning, ashobora hanyuma naho kuzomurungikira polisi genda mu mutware muri documentation mu mubazi ivyo ariko aravuga, kuko perezida arabishoboye. Ego Rabine usa nuko bwa mbere bamwe barashimira Gabriel Rufyiri kumbura ivyo akora ati twarishira hamwe urukomo natwe gatoyi natwe nagize kuvuga ngo sinamushimira mugabo hariho Rudovya yari yashizemwo guhamagarira abantu ngo bashora amahera mu muriro CNDD-FDD yacaye conyene yakoresheje ijambo Evariste ndagutahura kandi birumvikana hariho n'imvugo naho tutazi ivyo bayaze, hari imvugo Evariste Ndayishimiye yakoresheje ati avuga ko akenye. Mbega ubwo Gabriel Rufyiri mu gushigikira abaje ba diaspora ntabwo yoba yaragiye akaganyira ko muri umukuru w'igihugu akavuga yuko akenye, hama gashashaka kuja no muri rya komite yarimwe aba diaspora akavuga yuko yari umuntu w'umusaje muri bo,
iryo jambo risiguye iki yoba Evariste Ndayishimiye yamenye gute ko Gabriel Rufyiri yasabye ko akenye ngo ariko aravuga ko akenye ngo ntaca akenye wafsinze umwirohero ivyo Evariste Ndayishimiye yoba yarubahutse Gabriel Rufyiri akagenda akabwira umukuru w'igihugu ati yamara jewe naje ndakenyemerewe nabi mpakazi oya ico niyumvira ko Gabriel Rufyiri yashatse kuja muri komite nyobozi yabaje bariko batoza amafaranga kugira ngo akurikirane amafaranga hanyuma azoronke idonido ryarya amafaranga ingene yatongejwe n'ingene yakoze kugira ngo abishikire sinibaza ko yagiye kurondera y'amafaranga kuko Gabriel Rufyiri ingene arondera amafaranga yiwe yuko baho birazwi nta kuvugira umuntu ku ihero ariko bijya yari daro objectif yo kumenya idonido ya malversation y'ibiturire mugabe ikosa ngoma ngaruka ko nkamwagiriza iyaba yarazi CNDD-FDD ngene imeze ntiyari kurarikira abanyagihugu ngo abanyagihugu nimuze ngo muzanemwe amafaranga kuko ndakubwiza ukuri baje abantu bazanye y'amafaranga bazobihomberamwe sasa reyere hanyuma ico kuvuga ko Gabriel Rufyiri ngo 2005 yari umukene none ninde yanse yuko umuntu wese ajya muri leta yerekana ubutunzi bwiwe si Evariste Ndayishimiye constitution si ntibitegeka ko bavyerekana we ko kubera atabyemeje waca gereka kati mbere nabo mu masosiyete civile imbere yuko baja mu bikorwa byabo ngaha kuko bavyopera mu gihugu bazobanza kunyereka ikigega cyabo ko atabivutse ubu rero niyo yibutse kuvuga ngo Gabriel Rufyiri ngo 2005 yari mukene ngo none ngo asigaye afise ngo inzu ngo mbe yavuze mwirohero ngo mwirohero ngo ni na double cabine ivyo ari we wese ingena apanga ubuzima bwiwe ikizi nuko atakuboka afise mu kigega ca leta yego cyane kuboka afise Rabine uko biri kose Evariste Ndayishimiye sinzi ko twovyita ko ari ku muhero w'ubutegetsi bwa CNDD-FDD sinzi ko bashaka kumusubiriza sintuzi ko kumbura abarundi bashobora kwitera iteka bakarondera uwundi muntu aturutse mu wundi mugambo uri kurumviriza nk'imvuga hejeje gukoresha imbere y'abashinga amateka ati jewe ngira nsubize iteka ifaranga ry'agaciro ifaranga ry'u Burundi rigira agaciro ati kandi yaba mwarabanda hamwaca mu nkomera amashi kubera iki avuze nk'iryo jambo ko muri discours z'abaperezida sanzwe zikurikirana kandi zarabayeho n'ubu ziraba bishitse umukuru w'igihugu akisabira amashi muri iyo kubera iki batakomye amashi uwo burya mwiheburo werekana baje bashinga amateka ariko bibereye ntibabikora Icambere nagoma ndakubwire ko nta mu president kuvisi baho yisabira amashi ahubwo amashura yamukomera bivanye n'ijambo avuze ingene rihamye ingene riri peze romva ico ni cyambere difise uburemere icya kabiri nuko bazi ko ivyo ariko aravuga ari bibesho ari binyoma ndaguha karorero nimba agomba gusubiza valere ifaranga ry'u Burundi nakora ibintu bibiri ngira ndamusabira icambere nagwanya baryi bibiturire yihereye ko kandi tuzi ko kwimena inda bidashoboka ico ni cambere icya kabiri nagwanya ico twita branchement d'argent mu bategetsi no kuvuga kunyona amatungo ya leta bakaja kuyabika mu bindi bihugu no mu bindi bigeka ibintu bituma ivyo biri muri branchement d'argent no kuvuga ibintu bibiri nivyo bituma igihugu gitera imbere hanyuma ikindi nahere ku bintu yatubwiye kuva kera aduha karorero abishire mu ngiro yaratubwiye yuko uwivye 54 miliyari yari kubaka urugomero rwa Kajeke aduhaye amayinga abiri azoba yafashwe agashikirizwa ubutungane uwo muntu none haheze imyaka ingahe ntariko arahera imyaka 4 ico ni cambere nibihe yavuze vy'ama projet umuriyoni urenga ko w'ama projet atigeze ashira mu ngiro none tuza kwemeza ko agiye guha valere ifaranga rihabwa valere na bimwe yononye ntagarukane ivyo rero nico gituma abashinga amateka bavuze bati vuga ugende turakutse kumbure Rabine kugira dusozere ijambo ry'umukuru w'igihugu yanavuze ati tugiye tubona mu misi yashize hari ibintu yasa nuko yavuga ko nishavu ryinshi yashize mu ntoki ziwe turavuga igitoro turavuga ivy'amasukari turavuga byinshi yagiye ni avuga yuko ndetse n'amafaranga yari yagize impapuro muravyibuka na planification kazoyishira mu minwe byose yavuze yuko imigambi ya leta abashikiranganje agiye kubabona nk'ibikanganyona uyu munsi avuze noneho ubutare ko agiye kwironderera abantu bashobora gucukura ubutare akabushira mu wenyene akivira hasi uyu munsi Rabine nimba umunsi yo fata ati agirazane abacukura ubutare Evariste Ndayishimiye agaca vyishira mu ntoki ubona igihugu uyu munsi naho bajya bashinga amateka bari hajya batamumarira ati yamara hari n'ibindi washize mu ntoki tubona atacavuyemo
kubera iki barindira bakabwira umukuru w'igihugu nibaza yuko kizira kumutuka ariko kumubwira cyangwa kumuhanura bitari gitangaza. Abashinga amateka ba mbere wibuke ko basigaje iminsi urume rumara kugenda yiteranije, wibuke ntuzeye uyu mushinga amateka yari yatowe muri senere w'ibubanza Banshijya Nino barigeze kuzana itegeko rihereza Petero Nkurunziza kuba inararibonye yamaho, arababwira ati ahubwo uwo muntu akwiye gushengezwa imbere y'ubutungane kubera yavuze bijya bintu. Inama nshinga amateka yagira iheze ikiringo cayo, urabona ko yahejeje ikiringo bamurungika mu mpimba. Ubu abashinga amateka rero ico ca mbere baragitinya. Ica kabiri wibuke ko bose batowe muri nkabe hose batowe muri CNDD FDD, nukuvuga bajejwe gukomera amashi ivyo perezida avuze, ntibajejwe kubihinyutsa. Erega ntidufise inama nshinga amateka y'u Burundi, dufise inama nshinga amateka ya CNDD FDD. Subire mwaka kantu kumve neza, ntidufise inama nshinga amateka y'u Burundi, dufise inama nshinga amateka ya CNDD FDD. Urakoze cyane Rabine ko mbore abaduhinyuza naboza bavuga bati Rabine urahuguje kubera abashinga amateka na b'u Burundi kuko baserukira abarundi. Habe na gato uyu munsi biriko biraba ubwicanyi buba ku munsi buba mu ntara zigiye zitandukanye bitwa ko baserukiye baje baserukira. Uyu munsi abanyuruzwa ibi tugere tuvuge mu ntara ya Ngozi hari abashinga amateka bahatowe. Kubera iki uyu munsi abanyarwanda bafunzwe hari abashinga amateka batowe muri yo ntara kandi bavuga bati koko gufata umuntu aroye ku maziko byaracikiye Florian Irangabiye ibara kumutemera. Hinge gatoyi umbabarire singuciriye mu ijambo. Nimba bararasha amakwastera avuye guhamba abantu ku mpanda, mbega gufata uwuje ku maziko bakamufunga bibabwiye iki? Bandanye Gabine nibatsa yuko woho nayiciye umujya ivyo bavyumve byarabaye Bujumbura bararasa abantu bavuye ku mpanda, igitero cari kirongowe na Desire w'amahoro n'abandi. Ivyo rero nkuko twariko turabivuga uyu munsi aba mustanteri wa komine Nyamurenza mu ntara ya Ngozi Alexis Ntunzwe nayo uyu munsi arapfunzwe. Yapfunzwe ku itegeko ry'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Martin Niteretse, ariko ivyaha vya mbere yatanguye kumwagiriza ntivyagaragaza ntigaza avuga ico yakoze, ariko yamwanditse ku ivyaha yuko yavuga yuko yagirizwa kugira inyifato ziteye isoni zimucafuza wenyene zikongera zigacafuza n'igihugu. Comportement scandaleux qui à la fois ternit son image et celle du pays. Ivyo birumvikana ko ari ivyaha bihambaye cyane ubyanditswe ko kandi utazi ko wabikoze. Muri urwo rwandiko umushikiranganje Martin Niteretse ntiyashimye gutomora neza inyifato mbi zatumye Alexis Ntunzwe nayo mu mustanteri wa Nyamurenza mu ntara ya Ngozi abogozwa mu mabanga. Arivyo vyatumye hano kumbore hakugwa amatohoza yimbitse. Cyatumye kumbore uyu mustantera abogozwa nuko hariho abanyarwanda bagera kuri 4 bari baje itarike 20 ku munsi wa mbere genekerezo 25 z'ukwezi gushize. Hariho abanyagihugu 4 bo mu Rwanda binjiye mu gihugu c'u Burundi baciye Ingozi. Kwinjira baciye mu nzira y'ikinywabi kuko imbiba zisanzwe zugawa hitwa mu Mirambi muri komine Nyamurenza, aho abanyagihugu bari baje ku maziko y'inshuti yabo y'umurundi yari yitavye Imana ngaho Ingozi. No kuvuga abanyagihugu bo mu Rwanda bagizwe n'abigeme 2 n'abasore 2 bose biboneka ko ari abana bakiri bato cyane. Ivyo rero bikaba biruko Rabine kumbure twaheze tukabandanya niya matoza kumbure twakoze ndetse na King Umurundi yashoboye gukora ni kinyamakuru ca King Umurundi yashoboye kuvyandikako, ariko abanyagihugu b'i Rwanda uravyumva bari baje ku maziko y'umuvandimwe wabo asanzwe ari Ngozi. Sijya mbere Ngozi ni ntari hano rubibe n'igihugu c'u Rwanda nka kujya kwa za Kayanza na Cibitoki na Kirundo. Ivyo byose biragaragaza yuko abanyagihugu b'u Burundi bagendera u Rwanda ndetse n'abanyarwanda bakagendera abarundi, ndetse ugasanga n'imiryango yarasabiraniye. Ivyo n'ibintu bizwe. Uyu munsi Martin Niteretse n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ndetse n'umutekano. Uyu munsi mukaba mwumvise yakuye mustanteri kubera ko abanyarwanda baje ku maziko mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mubano Rabine muha insiguro nki uyu munsi ko aba bana bahagaritse ari n'abana bato, uyu munsi bakaba bafunzwe kandi bafungiwe ahantu bariko baravuga bati bashobora kuba bariko baragirirwa nabi kuko bafungiwe mu iperereza, ibera mu iperereza urabizi. Icambere no kubwira coco ubwa mbere kuri isi wewe
ariko wagira ngo mvyakire gute ndavyakira nabi icambere cyo ndakubwiye nuko Martin Ninteretse yerekanye umugera w'urwanko uri muri we wo kwanka igihugu cy'u Rwanda cyo ni cambere icya kabiri ni binyereka yuko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rifise amakemwa menshi mbwira ingene umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu nka Martin Ninteretse afata ingingo y'ikibiriraho yo gukura musitanteri ego bari mu bajejwe mugabo wibuke ko Martin Ninteretse yashizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu mu gihe musitanteri wa komine Nyamurenza yatowe n'abanyagihugu umuntu yashizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu agakura uwashizweho n'abanyagihugu atacarinze gusaba nka kujye kukura umwana umubwira uti va ku ishuri ndagutware kuri ndi shuri je nico rero ndiko ndavugira ngo bwirizwa shirihe tegeko rikomeye tegeko ry'umukuru w'igihugu n'itegeko ry'abanyagihugu nirihe tegeko rikomeye gute ni ry'umukuru w'igihugu cyane baza ko ry'abanyagihugu kuko nabashwaho n'abanyagihugu daro sanse large ditero byotegerejwe kuba iry'abanyagihugu kuko nibo bashizeho president mugabe wacu biracuritse nico gituma nakubwiye ngo constitution y'u Burundi ifise amakemwa menshi kugira ngo musitanteri aveho baba bakwiye yuko umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ahejeje kwandikirwa ibirego byose abanyagihugu subiremo abanyagihugu barega musitanteri wabo bwabo bunyonyezi bwabiki bakandikira ikete buramatari nawe akabishikiriza umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kubganje atari ko bwa constitution y'u Burundi baba bakwiye kuritwara mu nama nshinga amateka akavuga ati wa muntu abanyagihugu batoye yabahemukiye muri ubu buryo ABCDEFGH kubw'ivyo dusavye abanyagihugu mu mukureko abashinga amateka mu mukureko ubudahangagwa tumuhane mugabo umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu araryama rose nabi akarara byutse akuye musitanteri none difference yuko ba musitanteri bari gushigwaho n'ababuramatari nuko batowe n'abanyagihugu niyihe nimba umushikiranganje avyuka rose nabi acakura musitanteri ntiumva ko ata protection ba musitanteri bafise gutogwa n'abanyagihugu je simbona akamaro kuko gutogwa n'abanyagihugu kwari kugira ngo akorera abanyagihugu kandi abari bo bamugenzura none nimba yatowe n'abanyagihugu akagaruka kugenzurwa na Martin Ninteretse yashizweho n'umukuru w'igihugu atatowe n'abanyagihugu wumva ryabwirizwa shingiro ryacu rigwaye aha twari ku ruhande rw'ibijanye n'ibwirizwa shingiro ikintu cyo kumva ko abanyarwanda bajabutse urubibe bagiye gufoba inshuti yabo bagafatwa bagafungwa kandi bajabukanywe bahaga uruhusha na musitanteri ivyo birerekana ni kimwe nariko ndakubwira birerekana mbega inzigiri hagati y'abarundi n'abanyarwanda ndavuga abategetsi igeze ku rwego ruwe nukuvuga uburundi kandi burya usaba umwiza mugasa wasaba umubi mugasa nimba Evariste Ndayishimiye yaravuze ko abwirizwa guherekeza FDLR n'abajene b'abakongomane wa Zalendo kuza gusitura ubutegetsi bwa Kigali mbega umushikiranganje wiwe yonanirwa gufunga abanyarwanda bajabutse baciye mu kinywa biguti ni muri yasanze rero y'inzigo y'akazika bafise kuko ndazi hajye babita ngo nibamaneko ngo baje kuneka igihugu niyo urabi cyatumye bugara umupaka ntacubona na gatoya urumva rero niyo nzigo y'akazika bafise kumborera bine kugira ngo tubisome tushobore gusesangurira abarundi n'abanyarwanda neza reka some kumbore aya makuru yabo uko bagiye bafatwa n'abashoboye kugira ngo bagire effort bashoboye kurekurwa bikanka ndetse niho byoba byiza kuri uwo munsi nyene wa mbere itariki 15 kwezi gushize abanyarwanda baciye bafatirwa mu gisagara ca Ngozi n'iperereza ry'u Burundi uwo munsi nyene baciye batwagwa gufungirwa mu gasho ka komisariya ya Ngozi aho benshi bita muri peji Ngozi nyuma yo gufatwa niho hamenyekana ko abo banyarwanda binjiye baciye aho mu birambi baca bakigwa na musitanteri wa komine Nyamurenza Alexis Ntunzwe nayo aca abashira mu modoka y'akazi abashikana aho bari bagiye ku maziko hari amafaranga boba baratanze tutazi igitigiri igihe kumbure bahaye musitanteri igihe musitanteri yabakira yamenye ko imbonerakure zamubonye umwe mu masoko yacu dufise yemeza ko ivyo vyose musitanteri yabifashijwemo n'umukuru w'igipolisi mu ntara Bonfort ndoreraho n'umurongoye igipolisi muri komine Ngozi Emile Cimpaye abo bakaba baciye baguma bagerageza uburyo abo banyarwanda barekugwa aho bari bapfungiwe muri peji Ngozi kugira bace basubira iwabo ariko byaranse kuko byari byamaze gusamirana henshi gushikana no kumushikiranganje w'umutekano
uwo nawe ni Martin Niteretse. Ejo hahise rero niho musitanteri yahabwa ikete rimubogoza mu mabanga acagirwa ko ahagarikwa yinjizwa ibohero rikuru rya Ngozi aho yaraye ijoro rya mbere. Mu vyaha yagirizwa harimwo atteinte à la sécurité de l'État. Aho rero amasoko yacu aratabariza abo banyarwanda bafatiwe Ngozi baja ku maziko y'abavandimwe babo. Bamwe mu nzego ngaho Ngozi twayaze bateye umutima uhagaze nuko aho bapfungiwe mu biro vy'iperereza boba bariko barahohoterwa mu buryo butandukanye, harimo kuborezwa igufa tudashize inyuma ko bashobora no kuzimanganirizwa ubuzima mu gihe atagikoze. Rabine uyu munsi urashoboye kuvuga ko amategeko koko atakurikijwe, haba ikorwa rya musitanteri kuko yatowe n'abanyagihugu. Ni ngombwa ngo n'abanyagihugu ntibazanirwe musitanteri avuye aje nk'ikivejuru, ahubwo niho bagomba kubona ati musitanteri yaradukoreye amakosa ya naya. Si ngombwa ngo Martin Niteretse amenye amakosa yabereye muri komine kuruta abanyagihugu babibayemo, kuko abanyagihugu nta warashe, nta washoboye kuvuga ngo arashitse yaje ku maziko. Ivyo nibaza ko kwisi nzima ahantu ku maziko n'ahantu hasonerwa, ariko CNDD-FDD ntakiziririza. Murabizi ko vyashikiye Florian Irangabiye muri amakuru igicaniro aje ku maziko y'abavyeyi biwe afatigwaho nabo nyene bamwagiriza ibinyene bisa nuko vyagirijwe uyu musitanteri, ndetse bashobora no kwagirizana n'urugwaruka. None uravyumva abano bana n'abana bakiri bato, n'abana batazi umubano kumbore w'u Rwanda n'u Burundi uko banye, kandi naho bokabaye bawuzi, naho bakabazi si ngombwa ngo bace bafatirwa naho hantu. Uyu munsi kubera iki Martin Niteretse uyu munsi yashoboye kwandika ku ivyaha yuko bashobora yuko ngo uyo musitanteri ari wari kuri abaroberi ngo baza mu gihugu c'u Burundi? Burya barahari abaroberi bava mu Rwanda bakaja mu gihugu c'u Burundi, ko bari bareye ku maziko byamaze kugaragara. Ni igiki cishije inyuma ya bino bintu? Nakubwiye ngo ni urwanko, ariko umuntu abiba urwanko wese azosarura urwanko. Wibuke Desire w'amahoro arasha abavuye ku maziko. Hari ibintu Imana itihanganiye, ibintu vyitwa umuntu ababajwe n'urupfu rwa muntu, gusesa amaraso, hanyuma nawe ukaza kumugereka ko uwundi mubabaro. Hari ibintu bitijana. Nibi ndabivuze abantu batwumva, muzoraba irengero rya Martin Niteretse. Ufashe umuntu ari mu mubabaro, kuko mu biranga umuntu harimwo kubabarana n'abababaye, nico Bibiri dutegeka, ukanezeranwa n'abanezerewe. Mugabe iyo uretse kunezeranwa n'abanezerewe ntacyo Imana ikuronderako. Mugabe iyo wanze kubabarana n'abababaye ahubwo ukabagereka ko uwundi mubabaro, Imana nayo ntivyihanganira. So ngoma nakubwira ikintu kimwe, nimba Florian Irangabiye yari umurundikazi agafatwa agiye ku maziko akagirirwa biriya, mbega umunyamahanga we yitwa umunyarwanda. Ico n'akarorero ka mbere. Akarorero ka kaburi, kandi wewe niwe ushobora kubukazi nubwo katavuzwe. Uzi ko hari umurundi yafashwa ajabutse mu Rwanda akarasigwa mu ruzi. Uravyibuka ivyo bintu? Akarasigwa mu ruzi, hanyuma igihugu cy'u Rwanda kikamuroba mu mazi kikamuzana mu bitaro kubera inguma, agacikanira mu bitaro by'u Rwanda. Bikaba ngombwa yuko Uburundi buriha amande kugira ngo ikiziga kive mu Rwanda kijabuke hakurya. Ivyo wewe urabitse, baramushira mu isanduku y'agaciro barahiteka umurundi, kandi yishwe n'abarundi bagenzi we. Uraze yuko nyeganyega yateye icumu umwana w'umuhungu ari mu ruzi, ayamutaye mu ruzi akamutera icumu ryo mu gutwi, bakamwinura yapfuye, ngo nukubera jabutse hehe mu Rwanda. Nimba ivyo bintu biriko biraba bikorwa n'abarundi bakabikorera abarundi, mbega umunyarwanda we wajabutse i Burundi bite? Ahubwo narimboneyeho kubwira abanyarwanda ngo bigengesere, kuko naho wowe ufise urupapuro rwo kuja mu Burundi naho wowe ufise urupapuro rwo kuja mu Burundi, leta y'iwacu ni leta y'abantu. Ivyo bakora umengo babikoreshwa n'amashetani, barashobora no guca hejuru y'izo mpapuro bakagufata bakagufunga. Ariko Rabino kuvuza ikintu gihambaye nyene no kwihanganisha abanyarwanda, ariko bumve ko si vy'uyu munsi koko no kwinegesera muri bino bihe imbibe zisa nuko zugawe, bakagerageza ingeno bakora i Burundi bakazihagarika, kuko ni nko kwishora mu ishamba ririmwo ingwe, imfyisi. Kumbure uyu munsi biriko birabuku kubera ikirabine. Uravuga ati ni vyahahora, kandi biravugwa ko umubano utameze neza na cane cane mu vya politike, ariko abanyagihugu b'abanyarwanda nta no munsi na gatoyi babanye neza, uretse imbonera kure koko urumva ko arizo zananetse musitanteri Alexis
kandi yashaka yuko babareka nazo zahawe ordre y'ukuneka no gucungera imipaka babihawe ordre na Reveriyano Ndikuri y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD bari ku kazi kandi wibuke ko muri iki gihe c'ubukene umuntu wese atanga raporo kugira yitoneshe aronka ivyo bamuha kuko inzara iriyo izura inzara ntuzimbonera kure nazo ntizihembwa bahembwa kuri utwo tuntu baba banuranuye babanje kwicisha abandi. None Rabine ndabizi yuko ushobora gutanga inyishu kumbure sinzi ko biri kose urayitanga ariko kubera uyu munsi uri umutumirwa. None uyu munsi uri kuraraba bari mu iperereza ry'u Burundi. Iperereza ry'u Burundi urarizi ingene ihohotera abarundi, hari abazugwa inzara barakorerwa bwicanye urubozo bakabarekura ndetse bamerewe nabi cyane. Uyu munsi hamwe abana b'u Rwanda bocikanira mu minwe canke bakanyuruzwa nkuko bigirirwa abarundi. Wowe ubona umubana w'u Rwanda nta burenganzira ko mu Rwanda goshiramo effort kumbure bagasaba abanyagihugu ko itangazamakuru ryamaze kubisaba mu vyerekeranye na diplomasi bakarondera inzira kumbure bashobora aba bana bashobora ikiriho je nibaza ko u Rwanda rudaheba umuntu wabo nomwe ico coco kimenye kandi wibuke ko ambassade ntizigeze zugara ambassade y'u Rwanda mu Burundi irakora na ambassade y'u Burundi mu Rwanda irakora ivyo rero ni ibikorwa vy'abo bantu barazobijako kandi ndazi yuko amakuru kuyamenya ni ikintu cihuta. Erega sibo bazo babaye abambere igihugu cy'u Rwanda kirekaramye mu Burundi ni benshi nuko hari ibintu bikorerwa mu gifuri wewe utamenye ni benshi bafatirwa i Burundi ni benshi bagirira ibibazo i Burundi leta y'u Rwanda ikarekarama abantu babo nuko rero nabandi bazobarekarama barabizi barabibona. Ego cyane Rabine kumbure baravyumva no mushikiranganje imigenderanire Albert Shingiro nibaza yuko aya makuru yazi nimba atayazi yoraba akikubita gashi kuko ni ibintu biteza isoni igihugu kandi nawe yumve ko ijya costume canke n'umwambaro n'idarapo y'igihugu bambara bumve ko bariko baracafuza igihugu cy'u Burundi gutyo ni ibintu biteye ubwoba binateye isoni kandi twogena tutavuze yuko ivyo vyashikiye abanyarwanda bene wacu babanyi nuko byanashikiye n'umunyakenya uyu munsi asanzwe ari mu bitaro amerewe nabi hoho n'abanyakenya baragiye baramusaba kubera inguma yakubiswe akaburizwa igufa perezida ry'u Burundi akaba baramwimanye uyu munsi akaba ari mu bitaro wa Karete. Ivyo rero bikaba bavuga yuko ashobora no kwitaba Imana. Ivyo rero ntidukeneye yuko kumbare vyoshika kuri urwo rugero abanyarwanda ngo bagere aho bashobora kuja mu bitaro bahohotewe ko bakorewe umunyakenya ariko ibi akaba ari ikimenyetso simusiga cerekana ko leta y'u Burundi ari itotezo ishobora gukorera abo bantu baba binjiye igihugu cy'u Burundi abanyamahanga ari ubutumwa birikiraho ivyo bihugu ati nyabona namwe toteza namwe abarundi baje mu bihugu byanyu bashake baze ngaha natwe mu baduka bobo nivyo baba bagomba ariko raba igihugu cyo nyene kibikora n'igihugu ca Tanzania. Tanzania no bimpunzi ziri kuri pression bamaze gukora inama 29 zibategeka gutaha ku nguvu. Inama 29 ata muntu numwe afise inko inama 20 iyi baraye bakoze ni ya 29 ibabwira iti mudatashe ku neza mu mwaka wa 2025 turabacura par force. Nico gihugu cyonyene kwisi nzima maze kubona gikorera mabi abarundi bagiye mu buhungiro kandi uzi ko n'abatanzania bigeze kuba impunzi nabo mu gihugu cy'iwacu bagatunga bari bahunze inzara nta mutekano muke bari bahunze ntibazi icyo umutekano muke uvuga wabo nico gituma ngira bakora ibyo. Yego birababaje birateye agahinda ibintu biriko birashikira abarundi ni kumbure ni Imana yagene kuraba igahorera abarundi igabogoza abasene CNDD-FDD kumbure hakaboneka ubutegetsi bukunda abarundi ndetse n'ibihugu duturanye kumbure ngo bishobora kugira impore agateka kazina mu gasoneko. Rabine kumbure tusozera n'ikiganiro twoshobora kuvuga kuri aya makuru ariko aravuga muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho uyu munsi bitari uko twari dusanzwe tubibona ati umusirikare yapfuye ego ugasanga biri mu gutabarizwa gusa. Uyu munsi abasirikare basigaye bapfa mu gihugu ca Kongo tukumva abarundi nyabo n'abashaka kumenya byinshi ku bana babo b'abasirikare bari muri Kongo kubera ubuya benshi batabatora ku matelefone batavugana. Hapfuye umusirikare bakumva itangazo ikinyamakuru kivuze ko hari abasirikare bapfuye b'abarundi Kongo umurundi wese afise umusirikare yumva ko hapfuye wiwe akagahinda. Rabine ntituravyemeza ariko tubivuge ko urukurukuru niyo nkuru arashobora kuba ari nayo makuru nyene y'ukuri. Baravuga yuko aba basirikare bagera kuri 14 bitavye Imana ku munsi wejo shoko bararashwe bararashwe nako nibiziga biragaragara ariko bakavuga yuko bari kumwe n'uwo bita Guido Shimurayi
Chimurayi Gido Chimurayi generale atwara Wazalendo ni mu generale otopokama atwara Wazalendo bari abo bitarube bari muri Rubero mu nzira ija Warikare abo basirikare bagera kuri 14 naho niho bafiriye kandi rero no kuvuga yuko amapete yabo barahishije amaranka no kuvuga ko atashoboye kumenyekana kubera ko iryo tsinda ryabo Wazalendo bakaba bagita Ndimadime Ndimadime rero urumva ko bavuga yuko M23 ariyo ashaka kuba akora ico gitero hakaba kandi wibuka yuko abasirikare bagera kuri 17 M23 yaheruka gutera ibihombe igwa ku basirikare b'abarundi nyene bari muri Sake rero uravyumva yuko ibi bintu si ibintu bisanzwe wewe ubona Garabine bino bintu hamwe vyo barukuri aba 17 oya se hamwe vyo nukuri kugaragara mu itangazamakuru kandi dufitiye ubuhamya kuko abije twabihawe n'abakongomane kandi bari kurisha y'intambara n'amakuru tuvuga tuti si baraza kubona n'amafoto wanashima aha rero Rabine tubivuge ukumbure ndiko ndakubaza kino kibazo aba basirikare aba 17 ntibigeze batangazwa mu gihugu cy'u Burundi babikigwe ababo ubu 14 bararangiye kandi baravuga neza ko niyindwi ishobora ko bashobora kugira kugabuka ko ibitero leta y'u Burundi na Gacerere Gaspard Baratuza ntabikira imiryango ntabikira igihugu umusirikare apfuye abapfiriye igihugu si igihugu gusa ndetse abapfiriye n'umuryango aturukamo kubera iki babigira ibanga Rabine iki ntitwokija ko birebire kuko tugize iminsi twarabivuze inshuro nyinshi ijambo riva mu kanwa kera rigacika urukonda ico no kubwira nuko kuko mpaka bakuye abasirikare ko nabo batuye bakurayo ico cyo cibagiye gushika M23 wibirukanye kugataka ka Kongo ico womenya cyo umunyavyaha hunga atakimwirukanye iyo bagapanga umupango mwiza bakambika teni militaire burundeze abasirikare bakabaja buri Kongo bakemeza ati tugiye gufasha FRDC gutabara leta ya Kongo ko ntibatabara abanyagihugu kandi arovage amafaranga azokwinjira ngaya yinjiye mu kigega ca leta akoze ibi vyose ntituba turiko turabibona sinagiriza leta y'u Burundi ko yinjije abasirikare muri Kongo ndayagiriza icyatumye ibatwara babundabunda leta y'u Burundi icyatumye ibatwara babundabunda ikabambura umwambaro w'igihugu ikabambura biranga igihugu kubera iki baragurishije nico rero iyo umuntu agurishijwe rero mbe waroze ko umucancuro atategeko na rimwe rimwubahiriza afita muri ico gihugu abarimo kwisi umucancuro apfuye afa nk'imbwa nta umubaza ngo mbega umucancuro yapfuye kubera iki ngo mbega amategeko amukingira nayahe ngo mbega yari guhembwa ngahe biba birangiye abasirikare b'u Burundi rero nuko babaye n'abacancuro pe barapfa nta ubaza nimba rero bashimye kwitwa abacancuro bataye igisirikare cy'u Burundi aho urumva sije uko bavugira nabo nibaca ubwenge barabe ico gukora nico kibazo nashaka kubabaza Rabine kumbure uyu munsi muvuze muti n'abacancuro baharugwa nk'abacancuro no kuvuga ko uyu munsi mu gihugu cy'u Burundi barabambuye iteka baca bajana muri Kongo kandi niyo ntambara abasirikare ntabwo bayimenyeshejwe kandi n'intambara bahakanye ubwa mbere barabona ariko baratotezwa birangira bayemeye uyu munsi uruhara rw'abasirikare nimba uyu munsi uvuga uti n'abacancuro nitege naho bagwayo ce bakage bigahera uko nyene kudatangarizwa n'imiryango yabo ivyo bivanye n'intambara barimwo ntibitangaje kuko nta n'umwambaro bafise w'igihugu cy'u Burundi baba bambaye umwambaro wa Kongo uyu munsi abasirikare kumbura ubutumwa waba kuko ngo uyu munsi ko biriko birabashikira bibashikira kubera atanga itabaza atakivuga bati babaka amatelefone babakitumanako uyu munsi abarundi mugabo nibo bari mu magogwa nibo babuzwa kugandara nibo babura babo uyu munsi abasirikare none wewe ubutumwa waba kugira ngo bakingira abasigaye canke barabe ko hari kibereye bokora ubave muri iyo ntambara ihagaze ku macakubiri n'amoko ndetse n'uruhu rw'abakongomani bavuga bati barondera uzina munyarwanda nk'uko ubibona n'abanyarwanda bari ku maziko ari ideology ya Evariste Ndayishimiye yahaye mu ntwazangabo zimwe zikagenda zihetse amacakubiri zigaca zijana abo batabizi kumbure bakaja kurwana intambara batazi n'ubuhe butumwa waha abasirikare bumva bagifise umutima buvuga bati kumbure mu kubivamwo twoca handi kumbure bakava muri ubwo bwicanyi ndengera butunganye mbona n'iminota iri kwiratujana reka ntange ubutumwa ku ruhande rw'iwanje uko ndavyumva ni ikintu kivuga ngo Bibiri ivuga ngo umuntu niyabura ubwenge nzomureka
nabo ntibabura ubwenge nta kizobuza leta yo yarabaretse babuze ubwenge leta yo yabaretse kuva kera mugabo jewe no babwira ngo nibaca kenge bakubitiza ubwenge bwero bibuke umusirikare amategeko amugenga bibuke niyo igihugu gitwawe nabi mbega bo kugisova ninde n'abasirikare n'indahiro barahiye yuko protege igihugu cyawe mugabo cyane cyane bibuke igihugu kimerewe nabi umuntu twama tubona sereko bwa mbere yari umusirikare none nimba twebwe twiteze yuko basirikare ari bo basereko bwa mbere bukaba bageze aho tubatabariza wumva bizogenda nico je nababwira ngo nibaca kenge bamenye ico gukora ngivyo kumborera bine je nosozera kumbore kino kiganiro ndagukengurukira bivuye ku mutima nkuko washoboye gusigurira abarundi ndetse n'abanyarwanda mwariko murumviriza channel zibiri zakoreye Synergy nazo ni ndundi kandi murazizi ni Cakenge TV Burundi bushasha TV Burundi bugendera ku mategeko buzira amacakubiri kumbore ndetse n'abarundi muco gwevu abasirikare akagohe kumbore Rabine abavuniye ni mwebweho kubona bibereye ngo mubikore hama abarundi bariko barabura babo bari muri Kongo nuko nyine twobihanganisha kuko n'abasirikare uyu munsi cyo tuba turiko turabatabariza bino yego tuba tutanga makuru y'ibiriko biraba ariko nabo baba babona bati yamara abavyeyi abana bacu twasize mu gihugu babayeho nabi reka turondera inzira zose zishoboka twikure ko CNDF dirikira tudandaza abanyarwanda nabo bari mu iperereza aho bari kumbure twobihanganisha nabo buraca bugacana yandi kandi na Martin iteretse yumve ko atamutegetse ahora ku ngoma ico gitugu ndetse atumwe na sebuja bamenye yuko nabo nyene bafise igihe Rabine ndagukengurukira namwe ndabashimiye ndashimiye abaduteza